ya icambere no bivuga ko buriya Iran nayo niramaze gukora influence nyinshi ku vyerekeye ubutegetsi bwa leta zunze ubumwe za Amerika uti gute president yatwaye Amerika yitwa Jimmy Carter yaratsinzwe amatora kubera operation ya Iran yamunaniye ivyo bamuhaye mission muri manda basi bijya biyemeza mu matora yari yemeye yuko akazora mu katsinza amatora azokuraho ubutegetsi bwa ayatora abusubirize biramunanira iyamamaje manda ya kabiri arayitsindwa icya kabiri kandi Iran imaze ku influence ubutegetsi bwa ntuze baravuga yuko kugira ngo Joe Biden atsinde Trump mu matora yahera ya mbere yari yabanje vyagizwemo influence na Iran ivyo bituma uwo mugabo ahari atsindwa ikindi kandi baravuga yuko urabona ko mu myamamazo Trump yari kari yamamaza barashatse kumwica kenshi mu myamamazo yiwe byose bikagenda bivugwa yuko ari migambi ya Iran yo gushaka kumwica atarafata igihugu ibi rero tuze turibuka nubwo Iran nayo ego Iran n'ahantu hari strategique kuko Amerika ishatse gutera Iran simpaka ngo irinze nde gukoresha Delta Force cyangwa za force speciale ifise amabaze militaire ari muri Iraq hafi ya donc no kuvuga Iran yose irazingurijwe n'ibirindiro by'abanyamerika bashatse gutera muri Iran ntibava kure bava ni nko kuko kuva mu Rwanda urasa mu Burundi ivyo biroroshe mugabo twibuka yuko Iran nayo mu gihe gifise abantu finance nka za Hezbollah ugashira ko na za Hamas buriya nayo ingufu zayo zihagaze hajya nubwo baziciye ingufu ariko ugaragaje kuraba mu bishikwe na Iran yaba Hamas yaba Hezbollah nta buryo bugaragara neza boneka ko bafise ingufu cyane uko bogira impact canke bavuga ngo bava bagerageza kwa Febrisa cyangwa gutera intege nk'Leta zunze ubumwe za Amerika nico gituma uri kuravyihweza neza ikibazo cambere gikomeye kandi ikintu cambere umuzi ushaka gutuma igihugu gikomera n'ubutunzi hamwe kuko Iran yo kwinjira mu bibazo bitandukanye by'ubutunzi no kuvuga izo biri kirava izo biri kiratakaza inguvu zuko yohangana cyane na Leta zunze ubumwe za Amerika dufatishize hamwe na Israel bizoyigora ko Iran bavuga ngo yahavanguca yihora cyo bikora ibintu bizotuma Amerika itakaza inguvu ngo Iran ngo yateye hariya kuri aya mabaze militaire yefina unabiravye ni cyakizina ku mabaze militaire ntabizotera muri Leta zunze ubumwe za Amerika cyakizina ko ndakubwira Iran yonyene ubwayo ikintu isanzwe izwi ko mu bigwanisho ikora ego irafise ama missile ballistique cyangwa ama intercontinental ballistic missiles zishobora kwambukiranya imipaka mugabo nta bwoko bw'ibisasu bitatu bafise bishobora kurasa muri Amerika ico tucibukanye ikizwi ko gusa irazwi ku madrone yitwa Shahed zijya bahaye Uburusiya bwo zo kugwana muri Ukraine bijya bintu Iran irabizi mugabe ingorane bafise nta niyo bafise ishobora kurasa muri Israel bahagaze muri Iran ivyo tuze turavyibuka zo n'ingorane baregarizo n'ingorane bafise utu drone twa hato na hato gashobora basi nko kuva mu Burusiya kakarasa muri Ukraine naho ni hafi y'Uburusiya mugabo ntayo bafise ishobora kurenga nk'u Rwanda ngo irenge n'Ubuganda irase nko muri Sudan ico tuze turacibukanye twagumye twibona cyane kuri kubo intervena tuguma twibona cyane kuri ibyo ariko twibuke neza no mu gihugu hagati nyene nibaza ko n'abanyagihugu batishimiye intwaro abanyagihugu ntibishimiye intwaro nivyo yuko Amerika na Israel bobe bashaka kuca babiprofitiramo erega n'ubundi naho bacungira nikijya twamye tuvuga Amerika yabuze ukuntu ijya kumutora nkuko bagize Maduro ihitamwo gufinansa amadolari menshi mu banyagihugu buriya bari banyagihugu barafise abandi bantu babafasha babasunikira kugira ijya myerekana ku bwishi kugira ngo Israel na Amerika burire haje bwabo nibaza ko baba babishaka ivyo ndavyumva none basi par exemple tureke biriya turabe ahantu henshi hagiye haraba ama manifestation mu bihugu abanyagihugu gira ntibaba bariko barekrama ivyumvikana none ugira nta bandi bantu baba babiri inyuma benyegeza kariro kugira ngo erega burya abantu nico gituma ndiko abantu bagira intuzenya ibi bintu burya twe nivyo tubonesha amaso ubundi hari igihe bibana ngombwa bakazana n'abanyagihugu par exemple nko ngaha kujya muri Tanzania ubwo haba imyerekano nta bantu benshi bo mu bihugu bibanye ngaha bafatiyeyo bagiye kugira imyerekano atari n'abatanzania yego ndavyumva bijya none wibaza ngo bivahe abanyagihugu nyimba bariko barekrama ibintu ngo biragenda ugerageje kuvyumva logique mabi ari ivyo mugabo rero hari abandi bantu baca ku ruhande bakenyegeza kariro hamwe n'ubutarabirimwo agenda ku ngufu ivyo rero muri Iran birashobora kuba birimwo kugira ngo barabe ukuntu boshira ko akadomo ku ngoma y'aba ayatola ego none ariko nubundi
nubwo Trump yavuze yuko hakazogira abantu baba blessé canke bicwa mu myigaragambyo yuko azoca intervene mbega leta y'uye Iran yo kwemera yuko burya abanyagihugu bakabagumukana nyene bakavyemera bakaguma ngahataco bariko barakora ni kubera itangazo ryavuye muri Amerika reka twese turabimenyereye misi yose iyo umukuru w'igihugu ari karahirira gutwara igihugu yiyemeza yuko azokirinda ico bitwara souveraineté y'igihugu azoyirinda kuva hasi gushika hejuru hariya rero uri mu president uri ku gihugu ukabona abanyagihugu baba bariko baragumuka kandi we mu nzira udatahura kuko deja umutegetsi ntibashobora gutahura bimwe n'abanyagihugu ubonye bariko bagumuka mu nzira utumva ufise gukoresha ingufu zose bavuga kuko turamaze kubona kenshi ku isi iyo abantu badahuza na leta zunze ubumwe za Amerika bitwa ngo n'abadictateur uno munsi muri Korea ya ruguru bakubwira ko ari abadictateur kubera iki badahuza na Amerika ushire ku Burusiya ushire kizo za Iran umuntu wese badahuza bavuga ko ari umudictateur benshi rero iyo bamaze kubona umunyagihugu agiye mwibarabara ntibita ku vyasaba akoresha ingufu zose zikenewe kuko na yatora yarabivuze hirya yejo avuga yuko umuntu wese ari mu myirekano ategerezwa kuzobiryozwa ebana ku nguvu ku nkoni kuko bariko babikora ngo kugira bashimishe president wa leta yaravuze ko atazihanganira abantu bari mu myirekano mugabo turabezera neza nimba mu gihugu indani hamwe kuko imyerekano no munsi kirakwira mu ntara hafi 25 no kuvuga batera bagura cyane hamwe byokomeza indani nye niwe burya president wa Iran ntazohavagira ibibazo usange koko nabandi abashikira kwivogera canke leta nyine bikanka burundu ko bishoboka ya ico oje ico ndakivuga ko president canke tugo duvuga bo reka tuvuge ntuzenya ubutegetsi bwa sharia ubundi president Masudi Pezeshkian kuva ibi bintu biragatangura nta n'uramwumvisha kenshi imbere no mu kuvuga ni ayatora yivugira canke akavuga umuministre wa relations extérieures wa ntuze niwe kenshi akunda kuvuga canke akivugira ayatora ariko gusa tubanze n'ubundi tugaruke eske hagati ya leta nabari mu myerekano ni bande bafise ingufu nyinshi kuri uno mwanya ni bande bari en position de force muno mwanya ni leta ifise ingufu nyinshi yasiko kifise bigwanisho ifise igipolisi ifise abaje umutekano ndakubwira biriya bihugu kuntu bitegetswe ariko nubundi twovuga yuko n'abanyagihugu bafise n'abanyagihugu nabo plus bariko baraba uruhagarara mu gihugu ya plus imirimo itariko irakorwa none leta yoba irakora gute abantu batariko baraba byari bafashe appartement ya gouvernement barayisenyura ngo kuvuga barayiturira igatokombera Nubwo do plus afasta ma infrastructure publique nk'akarorero bagafata nka ministère kanaka bakayiturira bagafata nk'ima barabara kanaka bakayabomora urumva ko ndetse ubwa birekananirwa nayo nyene kuko n'ubundi zosubiramo kunishura gukoresha ivyo bintu bisubiremwo bisanure igirente ubugere gukoresha mu indi terambere ikigori yana muri iyo ntuzenye kuko bindi bitari kwera neza kuri iyo myirekano iki kintu je ico no kivuga ko tuze turaharura uburyo biriya bihugu birinzwe par exemple nk'ubu urabona nko muri Turukiye igipolisi kirasomvye nguvu igisirikare sinzi ko murabibona hare muri Iran buri igisirikare cy'igihugu kijya kirijejwe kurinda igihugu sico wovuga ngo nico gifise inguvu zikomeye hariho igisirikare citwa Islamic Revolutionary Guard Corps iki nico gisirikare basi ni nk'ishami bashinze ryo kugwanya umuntu wese ashobora kuvogera ubusugire bw'igihugu ca Iran cyangwa yaba nabari mu myerekano yaba bo aba basi ni perereza rya Iran riri mw'inyene Revolutionary Guard Corps niho rishingiye aba rero mu gihe bagifiswe na Iran nibaza ko nta muntu sinumwe abari mu myerekano bazigera basumvye inguvu leta ya Iran kuko twarabibonye muri ntuzenya kwa Bashar muri Turukiya kwa Recep Tayyip Erdogan muri 2012 bari bagiye kumukura ku butegetsi igipolisi ubwaco nico centervenye gifata abasirikare bose bari bagiye gutembagaza ubutegetsi guhera ico gihe uno munsi Erdogan yaciye afata igipolisi aca gihe inguvu zisumbiza igisirikare no muri Iran rero nuko bimeze aba niyo mpamvu niyo Israel iri kirarasa muri Iran igerageza kuraba ibirindiro vy'i Revolutionary Guard Corps aho biri kuko iravuze ko abo bitwa Islamic Republic of Iran Army ababobo ni gisoda cy'igihugu donc kijejwe kurinda imbibe z'igihugu mugaba nta n'inguvu nyinshi bafise ni nk'abanyagihugu basanzwe kiretse gusaba ko bafise ibigwanisho mugabo iyi Guard Corps yoyo ni irinda abategetsi nigira iki naho bari mu myerekano no musaba ariko barapfa benshi bariko bicwa n'ubu mutwe udasanzwe washinzwe
n'ubutegetsi bw'aba ayatola ariko uriko uravyihweza neza uburuhiro uriko bikomeje ku ntambwe biriko uko biri kose Iran hamwe imyerekano yokomera ntishobora kuyihagarika ntishobora kwitorera umuti nivyo ukunda kubwanje bidakunze ko imyerekano ihagarika kiretse leta zunze ubumwe za Amerika na Israel boca bavyuririrako bagahengera nk'abantu ko bariko baragira imyerekano nabagaca bazari bitwaza uko nyene ko baje ku intervena hamare bagafasha abanyagihugu gukubita abategetsi ba Iran aho sava ariko navyo birashoboka babishoboye mu gihe mugabato bikoroko bakaguma bafinansa omo wa financier gusa bari mu myerekano nibaza ko kuvuga yuko ntibo bigira uko ngo bagome bafinansa gusa nabo barafise plan nyemba bariko barashiramwe amahera nuko bafise plan twibukanye neza yuko na Iran ibigwanisho ikora roho nyangara cyacana kuseriya niyo munyinshi ntabwo ibihuriza ko na Amerika ubwabo ico nubundi ama statistique agaragaza yerekana yuko Iran atabigwanisho roho nyangana itunze kuko ntirabimurika ku mugaragaro mugabo gusa abanyaburayi n'abanyamerika kumwe baja kwica Saddam Hussein bamuziza ngo atunze ibigwanisho giroho nyanganda benshi abantu bo mwisuba baramaze kumenya ko ayo aramayeri bakoresha kugira ngo Amerika ishobore gukora ivyishaka mu gihugu par exemple nka Maduro bamwagirije ngo n'umucuruzi w'ibiyayura muto muga twarabonye finale mako atari byo bamuhoye ahubwo bashaka petrole yiwe ibirebye kuko bavuga ngo Iran ngwirikira hingura ibigwanisho roho nyanganda nayo nishobora kuba ari strategy bariko barakoresha kugira ngo ubutegetsi bwa Iran bashobore kubukuraho bashireho ubwiwabo naho raba reka twihweze neza turabe kuko turi kumyerekano yo muri Iran cyane cyane kuraba iva kuki iri kiragenda gute ivugwa gute irimwe bande bitumwa niki turiko tubona byinshi kandi bitandukanye ariko uravye vy'ukuri Iran mu gice ca politique ho nizotakaza ntakizobura stabilité politique ndavuga hazobura ikintu nyene politique ma Iran nkora kuzohava ihungabana yari gifise ico kintu je le fait yuko nta iyi pouvoir itari séparé burya n'ikibazo gikomeye gose iyi pouvoir iyi politique président n'abari séparé no mu guide suprême idini bikaba bipopiranye none wumva abantu batari mu idini nabo baba bafise kibanza mu gihugu mu bisanzwe muri Iran utari nka ni dini shingiye kuri Islam ni ntwashingiye kuri Islam ya rero je nukumenga uri president séparation y'idini na republique byoba byiza mu bisanzwe wabatowe les institutions ziri hasi cyane ugereranije na pouvoir religieux islamique erega no bundi gerageje kuraba n'abari mu myerekano bashaka ko hatuma hagaruka intwaro ya cami ntihabe ubutegetsi bushingiye ku idini ivyo vya sharia barankaro bashaka yuko iryo tegeko rya sharia rivaho haza umutegetsi wa cami aba ari umushite cyangwa ari umusinite mugabo ari wa muntu agerageza gukorana na leta zunze ubumwe za Amerika mugabo muri ntuze yaganyaganya kuko no musi imyaka igiye kuba 49 hafi Irani ifatiwe ibihano ahubwo tugerageje kuraba pare raporo y'ibindi bihugu vyasutamye kubera vyabuze imfashanyo za leta zunze ubumwe za Amerika burya Irani yaragerageje kugwana naho buri kurabiraba perezida wa ntuzenye guide supreme no kuvuga perezida muga guide supreme wa Iran ariwe ari Khamenei ayatora mu kwezi kwa kane avril 2026 azaba kuja imyaka 87 y'amavuko isigura ko ariko arakura nawe nyene cyane gose kandi ntashobora kuva hadafuye biragoye bajya urarindira mugabo umuhungu wiwe yaramaze gutegurwa ivyoroshe urumva umuntu arikagiraza ku myaka 87 amaze imyaka hafi 30 ku butegetsi yahagemewe muri 1989 kuvuga arakuje imyaka 37 ari ku butegetsi iyo myaka yose imaze ntavyo gusohoka igihugu atembera ntavyo bangwa arava muri Iran ngo aje he ngo afata indege oya aguma haje nyine iyo myaka yose amaze bisigura ko uri kurabiraba iyo myaka afise buryo ko umuntu akura arashobora kuba afebwe umutwe ugasanga ntabwo agihangana n'ibibazo bikomeye cyane kandi abo bavuga ngo azohashira nk'uwiwe nimba ari umuhungu we canke uwundi muntu ki hari gihe ataza korera muri politike canke azafise maturité canke inguvu canke ivyumviro bingana n'uwo yasubiriye bisigura ko ku ruhande rwa politike Iran yashobora guhura n'ibibazo hamwe imyerekano yo bandanye ariko ico tutokwibagira nuko buri abantu benshi washake burya ba Putin bose barakuze sawa Trump bose barakuze buriya rero ndakubwiza ukuri
buriya mu vya politike nta kuvuga ngo urakuze canke uri imyaka umwana ntakivuga kuko imyaka ntakivuze muri politike bivanye nuko ahubwo babone baba bafise baramize ico bitwa akabuye k'abagabo kuko buriya umuntu yakinye politike nubwo yobageze ku myaka 100 none Fidel Castro wa Cuba urazi ukuntu yagwanye ku gihugu n'imyaka yari afise ariko urabona ko yakibungabunze biriya rero umuntu umwe urya utubonesha amaso ngo ni president cankwe ni guide supreme abari umugwi w'abandi bantu benshi aba agize ajya amayide yose mubona atanga haba hariho ubundi mugwi runaka ujejwe kumutunganiriza nyimba ari discours avuga nyimba ari kumufasha kumugira inama zo gutegeka igihugu ivyo tuze turavyibukanye tuvyibukanye ariko kandi uravye uko biri kose jembo nako ntuzenye guide supreme wa Iran ayatora simbona neza ko afise inguvu muri no misi ugaragaje kuraba mbanje mu Rwanda shoba bifise ivyo avuga amajambo avuga simbona ko afise inguvu zo guhangana na Amerika dufate na ntuze na Israel nikijana kuviye wanashima nubwo warabigisoda ca Iran nta nguvu gifise zikomeye cyane bivanye n'ahantu kiri yaba basi byari byoroshe yaba nka Iran yumvikana na Iraq na Arabia Saudite aho mugabo nubundi dusa n'abariko barasozera tugaruke hato mbega Arabia Saudite bo ibihugu byose by'abarabu naba imizima biva gute kugira ngo ntibumvikane cyo cyose ni kibazo kiriko kiratuma Iran igira ibibazo bivanye nuko nakubwiye nubu Amerika ishatse kugwana na Iran ntiva kure ikoresha ry'amabaze militaire ari haje mwaturuka iburengero ubundi buseruko bahuriza hagati cyo nagomba ndakubwire ibihugu biri kumwe na Iran vyonze ubumwe biri kumwe nivyo bishigikiye shaka ushiremo dufate na Korea du Nord kwishigikiye shaka ufate ko na Putin bari kumwe mugabo ugerageje kuraba ibihugu ariko bajya nabo twarababonye kuva kera yuko atari inshuti oya sinchuti ba Maduro bose barabatwaye babona ba Gaddafi barabatwara babona ni benshi bamaze gutwara babona bajya niwo ujangaho ngo Rwanda ngurabishimiye ariko ugerageje kuraba Amerika iyo nyine ubwo yatamuntu isavye imfashanyo irashaka gutera igihugu kanaka kandi kabikora igakora n'ivyishaka igakora n'ivyigomvye iwawe kongera igataha mugabo Iran ntabwo bushobozi ntabwo ifise nimba Iran ntabwo bushobozi ntabwo ifise bisigura ko ntituzi ngo Trump nkuko yavuze ko azo intervene tuzi ngo arindiriye umwanya yuwe mugabo uvyishiramo ko abikora nivyo nta upfa dasamvye Iran yoshiramo inguvu zishoboye igatera kumbura hashoboka mugabo tanke canke ugerageje kuraba ibihugu biri kumwe canke vy'ibicuti biri mu karere kamwe na Iran atanga uvu bashiramo kugira ngo bashore kwivunira umwasi hamwe ico ntico nakunda kuko tunabibutsa buriya Iran na Arabia Saudite bahoza ari inshuti kera bakiri muri Empire Ottoman mugabo bamaze kuza bakazana iryo tegeko gitwa Sharia Iran igatwagwa n'abashite Arabia Saudite nayo igatwagwa n'abasuni vyaciye bituma ivyo bihugu bitandukana aho kugeza n'ubu atawuha amazi ubundi birumvikana neza rero ko uwumva amakomantere bari menshi ibibazo n'ivyo imyerekano ni myinshi cyane gose ariko vy'ukuri abagira imyerekano nkuko ari kuravuga ati tuze kurangiza ngira ngo uraze kurangiza vy'ukuri bari mu myerekano bazoshika kwihangira muri Iran mugerageje kwiyumvira kubganje ni no kuko nta mutegetsi numwe yo kwemera ko bamukura ku butegetsi yafashe bwaramuvunye babureke nkuko bugendere yo tuma yica abanyagihugu bose akemera agafatirwa ibihano naza yamashirahamwe yose mpuzamakungu kuko Iran yo nubu ntacicera ivuga ati twebwe igihano tutararonka n'icimana gusa nibaza rero nta bindi bihano bateze kuyifatira bisumba ivyo ubu niyo mpamvu gukoresha ikishaka umuturage wese ari mu myerekano kuri yo birarekuwe ariko nanje dusa n'abasozera je nibaze ko byoshoboka kuko burya igihugu ni territoire ni n'abanyagihugu plus abanyagihugu baguma bagomoka plus hojamo n'amasponsor y'ibindi bihugu nka Amerika canke nka Israel burya ubutegetsi burashobora gusambuka ariko reka tubirindire harugyo usange jo tubyutse dufise ibindi bintu hari ibindi bintu bishasha byabaye rero nako biguma vyiyongera eka tuzoce dusubire ejo turabe ingene byoba bimeze bo ugerageje kuraba byoshoboka ko abari mu myerekano bashika kwihangiro mu gihe byobandanya
Iran ikaguma yinzira mu bibazo vy'ubutunzi nk'uko birimwo hanyuma Trump canke Israel bakintervena wosanga gahoro myerekana ko bashigikiwe soutien international irimwo usanga cyane ko harimo n'uwiwabo bashaka kwaje imbere byose byoshoboka ya mu gusozera rero tunibutsa abantu bariko baradukurikirana yuko ikiyago nk'iki bagiye kuzoza baragikurikirana kuri no chaîne yacu ya Télé de la Richesse aho hari amakuru menshi avugwa ku isi aho tutibagiye ko hari intambara Uburusiya na Ukraine Iran gushira ko Israel na Amerika Venezuela n'ibindi bihugu byinshi tutibagira iyo migwi ya za Hamas za Hezbollah na babandi bo muri ntuzenya bo muri Syria bose ibintu byinshi biriko biraba ku isi yose n'amakuru leta tuzoza turagenda tubatohoreza no musi tuvuza ya ejo dushobora kuvyuka inkuru yaba yindi nta wabimenya hama rero bagenzi bacu twafashanije kino kiyago ndabashimiye mpereye kuri Monsieur Apollinaire ndagushimiye cyane Blaise shimiye na Nina Nina nawe turagushimiye reka ndabakengurukire nanje mwese mwakoze kubana natwe n'abariko baradukurikirana bose turabashimiye cyane ya twongera dushimira n'abantu bose bariko barakurikirana kino kiyago cacu ari byo mutwunganira navyo ni muri commentaire hahandi ciao ciao bye bye mwakoze kubana natwe